twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana. Ushaka kuba umugwiza atunga akomeye nandondere ndamwereka ingene ashobora kuba umugwiza atunga akomeye. Umuntu wese yamenye Imana nashobora gukena n'igihe urashobora guca mu gihe cyo gukena muga imbere ntuzokena uzoba ukomeye nyimba ubona uri kuracumbagira ku butomati n'inuze n'utuvoka ejo urashobora kudandaza imangazine yuzuye ni munyegere ndabereka ubutunzi aho buva n'ahandi atari muri Kristo Yesu. Uyu ushikiwe n'ibihe rero ucubibwira ati egerayo. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV aho muherereye hose. Twagarutse hano kuri microphone ya mbere muri kumwe na Nana tuva bien uwiringiye Imana kagakobwa nyane kagufi mugari kare muri Yesu kinzobe kirabu kandi kanini kavyibushe. Prophet sikubizi nawe rero turabaramukije kandi tubaha ikaze muri kino kiganiro canke muri uno mwanya wo guhimbaza no gutazira Imana. Turabahaye ikaze turi kumwe n'abandi bigeme abakobwa beza bamwe nyene musanzwe mumenyereye ariko sije ndabavugira. Reka duhere ibubafu bwanje kwa papa Prophet abaramutse. Turaramukije cyane abakunzi bacu mudangishanya kudukurikirana ku mazina ne musanze mumenyereye Prophet indutira byose. Hariho ryari rindi banyongeye ko ngo ni mama pastor woka sindi mama pastor gusa nyene bizoza ndibaza hama murabona ko twabazana ibintu bishasha cyane twaje kuririmba vraiment no kuri ntavyo tuzi kuririmba mugabo ni mwumviri ni mube mubumviriza gusa ariko mumvirize mungere mutahure icyo tushase kuri kuvuga muri zino ndirimbo navyo tuzi ko ari navyo tuzi oya abazi kurimba murabazi babandi bakomeye ba Ruvera bande murabazi neza ko bazi kuririmba tuge gusa turacara abana muga dushaka kuririmba kugira ngo imitima ya benshi yuguruke biciye mu kuririmba. Murakoze cyane. Murakoze namwe hama turajana burya naho kugira ngo Genevieve yabaramutse. Amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze rero nitugiye guteba nitugiye kubicisha n'amajambo nimwe nyene Prophet babari tugiye kubaha message biciye mu ndirimbo mu matazirano kandi mwibuke n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mwijuru hariya mwijuru nta kindi gikoko kizokorwa no gutazira guhimbaza Imana. Twe tuko turimenyereza turiko turimenyereza kugira ngo hariya ntibizotugore cyane. Rero muri uko kwimenyereza tubatumirira kumviriza amajambo ari muri zino ndirimbo kuko ndazi neza ko utaza gutaha uko nyene ntuza gusamara gusa ariko uraza gufashwa. Turabandanya dufinga kano karimbo kavuga ngo aho twagendaniye n'Imana ntiyigeze idutererana. Aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana. Bivuge aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana
duterana subiramwo vyature twagendaniye yesu weya ntiwigeze udutererana ntiwigeze uduterana yaguterana kandi n'inshuti ntizisiba kubikora ntizitinya ariko na ntizisiba ntacyo bitwaye birajyanirana siporo nawe niko byumva wariko iyo mana twiringiye ntigiterana bayo mu makuba no mu vyago ntiduterana mu makuba no mu vyago ntiduterana mana ndafashije twagendaniye yesu we ntiwigeze uduterana muvyeyi we ntiwigeze uduterana data we ntiwigeze uduterana kano karimbo ndagatuye wiri hariya kuri kamera nawe yumve kamufashije yumva ko amagambo yanjye ataba menshi nana yo shimwa mana kubukunda amahoro mutima wanje imbaziye mana winezerwe kukunda amahoro subiramo kandi mutima wanje imbaziye mana winezerwe kukunda amahoro amagambo yanje ataba menshi shimwa mana kukunda amahoro nubwo amagambo yanje ataba menshi shimwa mana kukunda amahoro warirekuye utanga ubugingo bwawe warirekuye utanga ubugingo bwawe umviriza hari ibyo mutarumva kugira ngo ubuzima bwanje buhinduke nanze mubiro bwahindutse gute duhere kwa parfait ubuzima bwanje bwarahindutse afete urabibona neza kameme donc normalement ndakumva ko byahindutse cyambu cha wa mukobwa yakunda kuvuga ngo Yesu yarakunkumuye mwako ni kuvuga ngo yarakumwakuye rero muri make yarakunkumuye wa mwako wo kuguma mu nzu nicaye ubu narahagurutse ngiye gukorera Imana kandi wanje Imana igiye kubigenza neza haleluya sinzi kuri kurabyumva buke zamu amaboko mu mpuzu ugiye kuronka yego bisigura yuko tugiye kuronka rega rero benshi bari bicaye muhira atashobora ko barakora mugabo hari akufata ati ngo bagenda gumasengesho basenge baguma bicaye basha je narungutse nungutse iby'imwemu cyo gutuma ikindimwo sishobora kucicarika ndagiye abandi kugira ngo bakimenye bamenye ubukuru bw'Imana bamenye igituba ndiko ndaririmba nuko yangiriye neza rero benshi twavukiye rimwe bari mu manda bari ku mpanda plutôt hariho benshi twavukiye rimwe batakiriho ino munsi no bisabye yuko bambwira ati umuntu wo muri famille yapfuye mugabo je ndi muzima nyimba ndi muzima reka nkoreshe izino muhemu ndiko ndahemye no munsi reka ndazikoreshe kuko nazo nasabye Imana ngo Mana mwe mumemizo ino munsi nazo nayisabye mugabo yabimaye kubera iki abantu kandi neza cyane sinovuga menshi niyo mpamvu uvuze ngo ubuzima bwanje bwarahindutse bwawe apana bwiwanje bwawe nawe ndazi ko bwahindutse none ugira wohora wambara uko wewe Imana yakuvuye ariko
reka tuzino nawe kwa Genevieve warahabaye ca gihe warabaye cyaho reka kunjaniranya amanzi mbwira ari gihe nagenda nuka kisazi warahabaye ca gihe warabaye cyagihe warahabaye ca warahabaye cyagihe warahabaye ca gihe warahabaye ca gihe warahabaye ca nange tubwire ico gihe isazi gute bwira n'abandi bumva ko Imana hari nta kure Imana itogirana itokura umuntu kandi nta naho itomugeza iyo ntahe mu ncamake ndazi gufite byinshi cyane yego mu ncamake icyo novuga gusa Imana irazi gukura ivata amen igakunkumura umwaku bamwe bakubona usuzuguritse hariya iduma ko amasazi je hari umuntu yigaze kumbwira ngo ntacyo nzovamo kubera iki yarabonye ubuzima narindimwo ashushanya n'ico gihe nyene kariko nzoguma ariko no haleluya ndakumva mumvugire ngo Imana mumvugire ngo Imana mumvugire ngo Imana mumvugire ngo Imana ikabitora bakaroga ikarogora bakavuma ikavuma bakavuga ngo oya Imana iri kuvuga ego navyo hari icyo bita kurengerwa hari igihe urengerwa n'ibyo Imana yagukoreye ukumva vrema reka ngeza nta jambo ryavuze Imana ngo rihere jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere jambo ryavuze Imana ngo rihere mufashe gatambe gato nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere kuri nta jambo ryavuze Imana ngo rihere nta jambo ryavuze Imana ngo rihere eregani Imana yari yarabikubwiye yari yarabimbwiye nta muntu umwe azi kuvuga mu ndimi ngo nzamure irapasaka ya mendere bosika ya gezaho garukira ngaho ntimusazi parfete niwe atarahetsagirwa niyo mugana wene yavuze mbi mu mavuta je bindimu haleluya yes birabogaboga indana pana ku munwa indani kumunwa birashobora guhera indani bigumamo ariko Mana we kwibera mu Mana kwibera muri Yesu n'umunyenga wayo rero nawe ndakwifurije kuba muri Kristo Yesu niba hari ibanga rikomeye nta handi uzorisanga ibanga rikomeye niba wifuza kumenya ikintu bita ibanga ni muri Yesu turagutumiriye nawe ukaba utarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe rondera umurongozi cyangwa umupasiteri ishengero riri hafi yawe winjire basi umunsi umwe ugende ushima Imana umubwire ati Imana nta jambo ryavuze wewe rigera rihera nje hano nje kugushima niba hari ikintu kimwe Imana yagukoreye mu buzima bwawe uzofata akanya gato gusa twe ngaha muri Tarasisi nukuri nibaza wabibonye byumvise nuko twebwe dufite yaratumwakuye ngo ivata niko kaboro yavuze kaboro nyene nakazanye kandi nimukibagire papa nawe ngaha parfait apana papa parfait nawe ne yavuze ngo ntugirene wabyibagiye nawe ne yavuze ngo Imana irakura umwaku rero niba uzi ko hari umwaka ukikuriko wo gudunga ko n'isazi umwaka wo kwizera bya bindi abantu bakubwira ngo ntacu uzovamwo ukabyafekta muri wewe uragenda urondeye parfait
uco turabibwira umwaturire umubwira ati mfasha nanje Imana imwakure ushaka kuba umugwiza atunga akomeye nandondere ndamwereka ingene ashobora kuba umugwiza atunga akomeye umuntu wese yamenye Imana nashobora gukena n'igihe urashobora guca mu gihe cyo gukena muga imbere ntuzokena uzoba ukomeye nyimba ubona uri kuratsumbagira ku butomati n'inuze n'utuvoka ejo urashobora kudandaza imangazine yuzuye ni munyegere ndabereka ubutunzi aho buva n'ahandi atari muri Kristo Yesu cyane uyu ushikiwe n'ibihe rero uca ubibwira ati egerayo ubwirane gasubiremo bakabone neza navuze gutya iyo ushikiwe n'ibihe ucuza urabibwira ati egerayo va ku muhanda ati bisa Kristo Yesu yinjire. Haleluya. Rero turabashimiye ibyo twababwiye mwabyumvise. Parfait yabahaye uburenganzira, Genevieve nawe arabahaye akajambo agaterme mukoresha kugira ngo tekezeyo. Nanje ndababwiye ngo mwihangane kandi mushikame urondere ugufasha muri ivyo kuva muri ivyo bihe, nawe nta wundi ni Kristo Yesu. Byukuri turabashimiye kuba mwabashije kudukurikirana, murushirize kudukurikirana. Aha tuko turazana ibintu by'ubwiza, ibintu nyene by'ibisupusupu, amavuta pana maoke canka amamesa. Oya, pana Vaseline, bikama ni Vaseline, kama ni Vaseline. Bijya nyene. Turiko turabazanira ibintu by'ubwiza bifasha umutima wawe, kandi kumwe n'Imana byose birashoboka. Rero turabashimiye, ndashimiye Parfait yemeye kubana natwe akaduha impanuro akadushigikira mu kutwemerera ko azoduha ukungene twinjira mu bwiza bw'amafinansi. Kandi turashimiye na Genevieve nawene kutubwira ngo egerayo, yaje bagira ngo je ntavyonze. Rero murakoze cyane. Rero Parfait asezera abakunzi agirana akajambo kanyuma babariye. Murakoze cyane abakunzi bacu mwadukurikiranye, tubibutsa yuko musangiza abandi, uhezagiwe nawe uhezagira abandi. Twege tubabereye umugisha nawe bere umugisha abandi, mu bisangiza abandi, mushishikare guhezagirwa, kuryoherwa. Tuzokuma tuzana ibintu byiza. Ufise ikibazo yandikira kuri commentaire, atwandikire, turahari ku bwanyu kugira ngo dufashanye muri urugendo ruja mu ijuru. Murakoze cyane. Murakoze Genevieve nawe. Amahoro y'Imana bane namwe mwese mwadukurikiranye. Mwakoze cyane guheba ari ama TV yose mukaza kudukurikirana, mukadutiza amaso yanyu kugira ngo murabe ibikorwa canke impano ziri muri twebwe. Nukuri novuga ati Imana ibaho umugisha, mushishikare kudutera intege, mutibagira kaboro kuza gufyonda kuri kakantu kuko apana kuza muracurika nyene uragafyonda gahagaze nko barabikwereka, ukashugira platage na jeme n'ibindi byose biba bikenewe. Imana ibaho umugisha. Amen. Je nta byinshi nza kurenza ko byose babivuze. Turabashimiye kuba mwabashije kudukurikirana, kandi turaba n'abasaba tunabinginga murushirize kudukurikirana. Nawe ubutaha. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.